man. I don't want peace. I want problems always. Amahoro mutware wacu. Amahoro. Urameze neza? Je ndashima. Yego. Ya muhungu rero ubu uye mwenyene ngaha mwikaritiye mwigiza karaha kaja he basha. Umuhungu habaye iki mutware mwazi mwino karitiye abakobwa bamaze gutwara inda kubera umuhungu umwe. Abakobwa bo batwara amadani beje kwe. Batwara amada barayitwara simemuzi batera twe dutera ibitoke nirengarenga hajya muhira nka jewe nk'umuntu w'umutware kantu nagakiho yego ubu ikintu gihari muranyumva yego mutware gukora cyo kuko jewe ndijisho ryaziriya nze gubona hariya yego ivyo byo turabera ko abayanga ikaritiye muyigire nabi ntigishoboka mushira ujya umuhungu wawe fazi nkumuzi si umugenzi wawe ntimuzinanye umujya mwana wawe umuhe yego umuhe ako gapapa aka kantu ararondegwa arahamagagwa aka kantu umenga na gakonvokasiyo ko rero ya nta ngorane umubwire gusa ati saa 3 azobashitse ariko ararondegwa sawa je ndamubwira kandi unyarutse mu kumutuma yego mubarire kandi umutereko impanuro ati uzonyaruke sawa yego murakoze Sita ngo hano ni sawa ni sawa urakomeye nawe urakomeye je ndashima rero sister urantunga harakanago ndakwisabire gatoyi sawa ndiho cyo bisanzwe yitwa Fazili nkaba nkorera ikigo cya 50-50 no kuvuga rero ico kigo cya 50-50 cyansavye abakobwa bakise ubwigenge urimo yego ndimo rero jiwe ikintu cyambere nuko mbega bakwitwa banyitwa Grace Grace urapanze ego ndapanze ego ndapanze hanyuma Grace urafite abavyeyi ego ndabafise hanyuma Grace ufise amanyama oya nta manyama afise ati jewe rero nta manyama mfise hama Grace mbega wewe wabushaka nk'umugabo wa style direct uko byaba bitwaye ndamuronse nawe natwe byaba bitwaye ko yaba style na Jonathan Nesta bonyene ati je nanje ndamuronse umugabo wa style direct no ndamutwaye fisi wo munyabure none Grace urakunda kubimabimana oya watawishe nashatse gupfuka sinabitahuye kubimabimana basi bakunda gutanga nyine service za hato na hato service sambana oya urafise none brother wawe brother wanje ndamufise urafise ikintu cihuta urafise aga telefone urafise n'amafaranga kuri mikashi ego we ni sawa maka nimero ka telefone hanyuma wenda za guhamagara kugira ngo iyo nama iza kuza wibaze guta muri iyo mitahe y'abakobwa bigenga we witerera imbere si sawa none ego bita kwa nimero 62 22 25 vuga cyane 25 62 merci wowe yenda za kuraba sawa ka telefone hamanda gutemwa akantu kaiza ucuza Fazi namaki je ndashima wavyutse yego niho nkivyuka ndameze neza gusa muhungu jewe sinkeneye ko nza batware bo ngaha muri aka kajaga kacu abatware bose banca ko bavuga ngo jendi wewe abana bo ngaha mwisite ntiwagisibiye abana b'abandi ba makurata ba gafu amadani ntibafise kubera wewe utereke daba iki kintu bandungikanye daba iki kintu asigaye bangumvuga ngo jewe ndatera amara daba wa mutware wacu wakanyamitumba ngo kuwa gatatu unyaruke kandi ntucererwe isaha 3 yego reka kuwa gatatu n'icyo ngiye kubishyira kandi amasaha byose katukinipi kandi cyitse iyo dire ni nyabaki shaka tukinipi kandi ngamburuki chataye karate chanshikiri ngamburuki ukimena je ngo make ndongoro nyine direct nyine atota sanga naramutsanye bizoba bihetse
urongoye reka gutera amada ndabizi ndayatera kibafo nyene je umviriza sinzi uwo ndongora umugani ngoma ndamu nyene akirika uzi ivyo bintu kari nziza wowe genda usasira igitanda ugira ubigenze gute ngomba nigwaze gwara uze kuntamika amata mpaka nyene ndemvye wowe ucuza gutelefona nca ndakubwira telefone abantu bose bace baza bambaza igituma ngwaye bavuga ati ndarenze ngomba mve ngo ndashikeyo wewe ikintu kica gihaba nca telefona umukobwa acaza umukobwa aje nza kuba ndongoye tayari sawa we kinkorera uko nyene ndagikora nusasira igitanda ndagisase kandi nyene ngugira ico bw'inate reka ndagisase yego God have mercy upon us. wumva gute ko numva umuriro usanzwe kwinjira uburozi nyabaga reka ndatunga kandi ariyo nariyo misasi imiryango yose inkuru kwatera nabwira baza ndabarate wumva ubabaheye ubwo nirigita wumva gute akamitende ntakamitende wumve amagariro yitangitse negeka ku ruhome negeka reka n'amata nifatire nabakure n'amata yanjye nifatire amata uca wifata hamagara imitangitse nyarutsa telefona reka mpore reka n'amatelefone nigekera kubungwa aro ego asha wa mwene wacu nyene karabaye ubushuhe ni bwinshi babwira ko nciye asha ngo arapfuye raba muze akaba kanyuma ingo ni sawa ngurabeye ngo muturabishe jewe wa mwene wacu none yanje reka gahungweme kageze ngombutse kagira gahwere ubibanze amanyama kawara bitera reka kagomba gapfe usa n'anyama gusa banyuka nyine ko bitaro mbega ntabwo turibamo barasiza kuri imikashi ho uturumikire turi ibitaro shanu kubira nagushiye kuri 50 nibitaba ndabira kariko ndabira isekete ni reka nje muri imikashi tuwende kuraba araho nyene ashizeko Vasha nweza amata ariko nweza mama wiwe nweza amata ko kamitende kareje hamareje ndigiriye abatuma ngoye kumwirunda barate hamagara niho nindace haje wamutwara kandi wowe waramaye makungu waramwakoze urameze neza uyo ubutungane buramutumako urabona cyane no kwigwaza nimbo yo gutinya convocation yo kugira ngo tumubatize mutwa tena kwigwaza nkanwera amata muri jivero nurira mutwa bemerije kuri ntuvuge wagiye kuba nurira mutwa n'amata bose baje hariho ntabona utabona ndabira kuri nimero ya Suasane reka turara yitwa gute abantu kandi menshi yitwa yitwa gute tubwire Suasane ndabira Suasane kata zabide yego
telefone nyaruke w'umukobwa alo mubwire akira hano ko umukobwa ashitse nyekura ndagiye nyekura ndagiye ndabashaka nkombaze usanga biriseye mutwa araje mu wese amata ambiye kaje usanga biriseye ambiye kaje mubwire mubwire yewe nibiki yewe n'amahoro wowe nyakunda gusitse ugiye hega so fazi kugiye fazi Asha nuwongera ngo habari narongeye tayari gafera arayitabuye ku